Munyemere tuganire ko aya mategeko y'uyu mugabo yabayeho ku isi ko isi yakabaho. Umwami yitwa Amohabi, amategeko yiwe n'ibigwi yagiye arakora kuri iyi si, ariko kenshi na kenshi yamenyekanye ku mategeko ayakurikira: ijisho kurindi, iryinyo kurindi, n'igufa ryajanjutse ntirize rijanjukira ubusa, baze barondere uwarijanjuye bamujanjure irihwanye n'iryo yajanjuye mugenzi we. Ayo mategeko rero akaba ari amategeko umengo araremereye cyane kandi azavuguruzanya n'amategeko ari muri Bibiliya. Mu gihe muri Bibiliya avuga ati niba gukubita urushi ku musaya umwe uzutege no ngaha bahakubitego, urumva ko ari ibintu bibiri bigenda byokozanya cyane rwose bivuguruzanya. Uyu mwami rero yitwa Amohabi yabayeho mu 1792 gushika mu 1750. Ntutangazo no kuba duhereye ku mwaka mengo niwo munini, nuvuga igiharo kinini, nuko ari kubaharura. Aho hambere haheze bapfa mu guharura imyaka bahera kuri kinini baza kuri gito, ari nacyo gituma uzokumva ngo muri rimwe ni gihe Yesu yarashitse ku isi niho batanguye guharura rimwe. Suko ro bari batanguye guharura, ubwo nuko umwaka warimwe wari ugeze. Ico gihe yabaho rero mu yabayeho hagati y'umwaka w'1792 n'umwaka w'1750 imbere yuko Yesu abaho, Yesu Kristo. Uwo mwami rero akaba yarazwi ko ku kijanye n'amategeko no gutwara neza, bavuga yuko mbere yoba yaratwaza igitugu, ariko sivyo, kiretse yuko amategeko yiwe ari yararemereye cyane. Nashaka rero tubanze twibutsanye ku mategeko yiwe uko yavuga. Yavuga ngo iki? Uko wari wese ategeza kwiyumvira ati uwo mwami ico gitangaza cyabayeho, mbega abo yatwara yabatwara gute, bari babayeho gute, yarabanye gute nabo yatwara cyangwa se nabo batwarana. Uyu munsi rero ngire ndabereke. Ico gihe hoho ibintu bijanye n'ubucakara byari bisanzwe byemewe. Wewe umucakara wagenda kugura umucakara azura gukorera mu nzu utamuhemba ko yaba ari umuntu ngaho ateguza gufasha ibikorwa byose. Niko byari biri ico gihe rero. Habayeho amategeko kugira ngo ashobore kuba yotegeka ubwami bwa Mesopotami, ariyo Babiloni ya kera. Iyo Mesopotami ikaba yagizwe n'ubwami bwinshi cyane rwose. Mu Gifaransa twayita empire, ikaba yarigizwe empire composé de royaume. Royaume bari ubwami bumwe, mugabo empire yoyo ikaba igizwe n'ubwami bwinshi cyane rwose, nizo twokwita empire. Uwo mwami yatwara empire amwita Amohabi, akaba ari umwami agira gatandatu wa Babiloni, aricyo twokwita Mesopotami. Amategeko amwe mu mategeko rero yamamaye cyane kurusha ayandi mategeko yari yaratoye ni ijisho rihugwa irindi, iryinyo kurindi, n'igufa ryajanjutse ntirize rijanjukira ubusa, baze barondere warijanjuye bamujanjure irihwanye n'iryo yajanjuye mugenzi we. Mu gihe wowe uvunye mugenzi wawe ukamuvuna igufa ry'urutoke rukavunikira ugakondoka, barakurondera iyo uri hose bakuvuna nawe urutoke ruhwanye n'ubwo wavunye mugenzi wawe. Niba wamukubise ukamukomeretsa, ikiguma muteye nico nawe bagukomeretsa kingana na cya kindi nyene wakomerekeje mugenzi wawe. Niko byari bimeze. Irindi tegeko ryari rihari, ryari ryuko umwubatsi azohirahira akubaka inzu akayubaka nabi yo mu bosi, maze igasambuka igabomoka, maze agize imana mbi ikabomokera ku mwana wa bosi wa nyene inzu, umuhungu w'imfura agapfa. Nawe uko babigenza, bateguza kurondera umwana wiwe w'imfura bakamwica, akaja kuriha uwo mwana w'abandi yapfuye ku bw'inzu yabomotse, kuko niwe yaba yagiye mu makosha. Niba yabomotse ikavuna bosi canke bosi agapfa, uwo yubaka inzu umufundi nawe yateguza gucapfa.
mu gihe hari ibintu byapfuye, nimba ari umuntu uzeya ari umucakara yapfuye, yategerezwa guca muri amashekeri, niyo mafaranga icyo gihe bariha amashekeri 15. Mu gihe rero byari bimeze gutyo, hari n'amategeko batora ku bijanye n'abaganga. Kenshi murabona ko ino mu Burundi urashaka kuja kwivuza, umuganga ugasanga yase kuvura cyangwa se yakuvuye nabi. Ico gihe bishitse umuganga akakubaga, maze akakubaga nabi ugapfiramo, yabagushije ishano, baca muca ibikonjo vyiwe byose nishoka byose, kugira ngo atazosubira kuyubira ku muntu n'umwe no ku magara namwe y'umuntu wari we wese. Ica kabiri, uwo mwami yari umwami aciye ubwenge, umwami yashoboye no kuba yoshiraho umushahara fatizo, ni ukuvuga umushahara fatizo. Urumva icyo ico ku bakozi bose, yaba umurimyi, yaba umwubatsi, yaba umukubuzi, bajya basanga bakubura mu mabarabara, uwari wese yabategerezwa kuba afise amafaranga ategerezwa guhembwa. Mu gihe n'uyu munsi hamaze kubaho icyo bita iterambere n'ubiterakunda. Ndabasabye rero muze mugende kuri Facebook, kuri ntuzeya, kuri Google, muze murondere icyo bita code d'Habi, muzosoma byinshi kandi ndazi muzomenya uko bizogenda kose, muzobona byinshi mu byo ntavuze. Aha nashatse kubaha icyo bita resume cyangwa se incamake. Ikindi cyamamaye ni iki gikurikira: couple cyangwa se umugore n'umugabo bazofatwa baciye inyuma abo bubakanye. Abo bantu bakabagambiriye n'ikibi ko bubakanye, bazaba baca imitwe bayimanike ku marembo y'imiji, maze bimare indwi 2. Uwari we wese azogende arabe iryo shano ry'abo bantu, n'uwufise agatima mpembere wo gukora icyo kintu kace kamuvako directement ubwo nyene. Ico nico kintu yabigiye aramenyekanako. Ikindi, wewe bishitse ukagenda kuburanya umuntu udafise icyabona, kandi n'uburanya akaba adafise icyabona na kimwe, kandi akaba atani ikintu na kimwe gihari cemeza neza yuko ivyo bintu umurega bimufata, nawe kandi akaba adafise ivyemeza neza yuko ivyo bintu bitamufata, babaca bahereza inkota mwese mukagwana. Ubwo upfuye, Imana shamasha yaba imuciriye urubanza, ni ukuvuga yategerezwa kuba yapfuye kubera ko ari mu makosha. Cyangwa se bagafata uwagirizwa bakamubahambira ibuye ku gikanu mu gihe azi koga, bagaca muterera mu mazi, cyangwa se bakamutera mu mazi mu gihe atazi koga akagenda. Bishitse akarokoka, wewe wamwagiriza icyo cyaha, baca bakwica kuko waba uri mu makosa. Niko byari biri. Uwo mwami niwe mwami twavuga, mbere benshi bavuga yuko n'amategeko 10 ya Mose yoba yatowe ku bivanye n'ayo mategeko y'uwo mwami, kuko byose bigenda birasa kenshi na kenshi. Hari ikindi kintu naco yashizeho cyane cyane ku bijanye n'ingo n'imiryango hagati y'umwana na se. Umuhungu azubahuka agaramvura ikiganza ciwe agakubita urushise, bazi bafate ukuboko yamukubitishije baguce ikiganza, azopfe yicuza, ntazi yongeye no kwiyumvira n'ikintu n'uburyo n'umunsi wa rimwe kongera gukubita se. Ivyo nivyo bintu yamenyekanyeko. Muze mugende kuri Google niko nabwiye, mwandike muri code d'Habi, muzomenya byinshi uko uwo mwami kandi yabaye ari umwami amaciye ubwenge. Ivyo yabikoze kugira ngo ashobore kuba yotwara ubwo bwami bwiwe, kubera bwarimo abantu b'imico itandukanye kandi batandukanye. Uravyumva, yategetse gushira ayo mategeko. Yari amategeko 240. Uwari we wese yategetse kugenda ayazi. Ukoze icyaha wavuga ati je mpanwa n'iri tegeko, byari bizwe. Nta muntu yigwaraza gucira urubanza avuga ati nta kundi nagirwa n'iki cyaha, niba ari urupfu nuko wagenda wiyakiriye, niba ari kuguca ikiganza, niba ari kuguca umutwe wagenda wabyakiriyemo. Nuko byari biri.
mubona uyu munsi bishitse bakabikoresha byoba bifise akamaro cyangwa se nta kamaro bifise ku bwawe wihweje ubucamanza bwa kino gihe ubona wo bukosora kwiki wisunze kwayo mategeko ya Amohabi yari yaratoye wewe ku bwawe wumva ayo mategeko ya Mohabi yokoreshwa uyu munsi mu gihe cya none? Mwari kumwe na mwarimu Mbope, mukore share, subscribe, mbere na ariyo partage, share niyo partage mu rurimi rw'igifaransa ni partage. Sawa sawa, mugire ibihe byiza kandi mugire aho muba mwubahwe. Sawa sawa.